turi umuryango w'imwemu wunzwe n'isezerano kugira ngo twifuze kandi dukurikirane kunengeserezwa n'Imana mu butatu kubw'impinduka irama kubw'icubahiro c'Imana arico munezero wacu muri Kristo Yesu. Ndabaramukije asanzwe akurikira ibiganiro byacu kuri Little Flock Burundi. No musi numva twoganira gatonya ku bantu bitwa abanaziri bavugwa mu isezerano rya kera na cyane mu gitabo cyo guharura igice cya 6. Ikintu c'abanaziri numva twokiganira ko kirimo ubutunzi bwinshi, kirimo amajambo menshi yodufasha mu isezerano rishasha. Abanaziri bari abantu atari abalewi batava mu muryango w'abaherezi, bava mu miryango iyo yose y'Abisirayeli, aho umuntu avyishakiye yashobora kuvuga ati jewe ndashize ku ruhande umwanya kanaka nzubaho mu buryo bwisangije, nkiyegurira uhoraho mu buryo budasanzwe. Hanyuma ico kiringo cahera agaca yiyereka umuherezi, akaja mu rusengero, akagira umugirwa ujanye nuko yarangije ico gikorwa c'ubunaziri. Iyo wiyumviriye kuri kino cagezwe kijanye n'ubunaziri, ubona ko kari akaryo kadasanzwe Imana ihaye Abisirayeli atari abalewi kubaho nk'abaherezi. Niko ko Imana yari yamaze gushira ku ruhande umuryango w'abalewi kugira ngo biyegurire igikorwa c'ubuherezi cyo gufasha Abisirayeli kwegera Imana, biyegurire Imana mu buryo burenze ubusanzwe Abisirayeli bose uko babayeho. Ariko Imana ntiyifuza yuko biba ibintu gusa vy'abalewi. Ico cagezwe c'ubunaziri cugururira umuryango ku muntu wese w'Umwisirayeli yifuza kwiyegurira Imana kumara ikiringo kanaka. Nashaka kandi kongera ko yuko igicegeze c'ubunaziri kiza cuhira congera kuri wa muhamagaro udasanzwe wo guhinduka ihanga ryera. Muri uwo muhamagaro wa Isirayeli wo guhinduka ubwoko bwera, kino gikorwa c'ubunaziri cyangwa uyu muhamagaro w'ubunaziri waraza kubandaniriza ucaye gufasha Abisirayeli kurushiza kuba ubwoko bweguriwe uhoraho. Mbega umunaziri yasabwa iki? Umunaziri ahanini yasabwa ibintu bitatu bikomeye yateza kwirinda. Yateza kwirinda yuko imishatsi yiwe ayimwa, yateza kwirinda kunywa ikintu cyose gikozwe mu mizabibu, yirinda vino n'ibindi byose bijanye n'inzabibu bishobora kumuboreza. Hanyuma yateza kwirinda no kwegera ikintu cyose gipfuye, umuvyimba wari wose, naho wari umuvyimba w'umuntu begeranye mu muryango. Ivyo vyageze tutza kuvyirinda. Ariko umunaziri si umuntu gusa yamenywa kuvyo yirinda, ariko kandi kuba umunaziri vyamwugurira umuryango ku bindi bintu bidasanzwe afitiye, novuga nti un privilege, afitiye akaryo keza ko kubamwo gusumba abandi Bisirayeli. Navyo novuga ko ari ibintu bibiri bikomeye. Ubwa mbere na mbere, umunaziri yaca uwo muntu umwanya wiwe awumara ariko arasabana n'Imana mu buryo budasanzwe, yiyeguriye uhoraho kugira ngo asabane nayo. Ubwa kabiri, yiyegurira uhoraho kugira ngo akore igikorwa icyo cyose uhoraho yomutuma. Abanaziri bari mu buryo butandukanye rero. Hari abanaziri bamara igihe kinini canke gitonya, canke byarashika n'umuherezi n'umunaziri akaba umunaziri ubuzima bwiwe bwose. Tuzi ko nka Samsoni yari umunaziri ubuzima bwiwe bwose. Ariko nk'akarero, imbere yuko Samsoni asamwa inda, nyina yasabwa kubaho nk'umunaziri. Nibutse abantu yo kuba umunaziri vya bintu vyuguriwe Umwisirayeli wese, kandi vyuguriwe umugore canke umugabo. Nk'akarero, Samsoni igihe marayika aje kuvugana n'umuvyeyi wiwe, yamusavye yuko yobaho nk'umunaziri, yo kwirinda ikintu cyose kiboreza. Ahabwa ivyagezwe bijanye n'ubunaziri kugira ngo yitegurire gusama iyinda, kandi yitegurire kuvyara kino kibondo naco categuwe n'Imana kigashirwa ku ruhande kubw'igikorwa kidasanzwe co gukiza Abisirayeli abansi bawo. Ariko igihe umuvyeyi wa Samsoni abaho mu bunaziri kumara igihe kanaka gushika Samsoni avutse, Samsoni wewe aba umunaziri ubuzima bwiwe bwose.
kuba umunaziri cyashaka kuba ikintu wewe ubwawe wumva wihitiyemo cyangwa uwo yarashaka kubivuga abishije mu bavugishwa nk'akarero Samusoni kugira ngo abe umunaziri ni Imana avuga ati uwo mwana ntihagire iki ntihagire urupfu ruzomugera ntazigere yimwesha ntazigere anyuka iboreza dusanga ari Imana imutoranya ariko cyaba ikintu umuntu yibwirije cyangwa nkemu amuhamagariye mu buryo bw'ubuvugishwa byose nico kimwe Imana irashobora guhamagara umuntu ikamubwira mu buryo bw'ubuvugishwa kubaho mu buryo kanaka kumara igihe kanaka canke naho birashobora kwiburuka muri ukamenga niwe bivuye ko ariko ari mpemu yariko arasunikira umutima wiwe kubaho ubwo buzima. Rero nako ndavuga ingene ivyo vyose vyaterera muri wa muhamagaro wa Israeli guhinduka ubwoko bwerejwe uhoraho. Nako ndiyumvira kuri aya majambo ndiko neza kwiyumvira mbega umunaziri mbega vyasa gute navuze ibitandukanye vyaranga mu buryo bw'inyuma ibintu atakora ariko kandi nivyo yaba yugururiye umuryango kubamo nko kunyora n'Imana gukoreshwa n'Imana ku kintu cyose Imana yahamagariye uwo muntu hage cyaba cyavuzwe mu buryo bw'ubuvugishwa canke naho akiyegura igikorwa nk'ico buherezi n'ibindi bitandukanye. Mugabo kandi nayo ndaza kwiyumvira kuri zijya condition umunaziri yahabwa zijya condition yahabwa uziravye n'ibintu umwisirayeli abikoze uwundi nta cabakirimo nta yabakoze byose itazana ko aranyumviza ariko umwisirayeli kunywa vino ntabwo caba ari icaha vino kanaka ku rugezo kanaka umwisirayeli arahamba uwiwe apfuye ariko umunaziri abwirwa yuko ategera umuvyimba naho woba ari uwo muntu wo mu muryango wabo n'ibindi bitandukanye. Umwisirayeli yaramwe imishatsi yiwe kubera kumwe imishatsi vyagaragaza isuku niki ariko umunaziri ahamagarirwa guheba vya bintu abandi bafitiye uburenganzira kandi bo babibayemwo atacaha. Tubona ko uwo mutima w'ubunaziri ari umutima wo kwiyegurira Imana ku buryo umuntu areka bya bindi afitiye uburenganzira kubw'umuhamagaro udasanzwe uri ku buzima bwiwe. Tuvuze amajambo makeya ibi rero bitaje dushikana ahantu mbega ni gute kino bwirizwa ry'ubunaziri riserura Kristo n'igikorwa ciwe. Uravye Kristo rino bwirizwa ni gitutu ca Yesu Kristo aho nawe nyene azoza nk'umunaziri. Ingene Yesu Kristo aza nk'umunaziri bigaragara mu buryo butandukanye. Ubwa mbere arareka ubwiza bw'ijuru ariko abureka mu gihe kanaka. Usore igice cyo guharura ca gatandatu cose ubunaziri uretse abantu nka Samusoni babaho ubuzima bwabo bwose ubwo buzima bw'ubunaziri muri rusange umuntu yaba umunaziri kumara igihe kanaka yashize ku ruhande. Rero Yesu Kristo areka ubwiza areka icubahiro areka vya bindi vyose tuzi vyari bigize ugukayangana kwiwe ko mwijuru akabireka ariko kumara igihe kanaka kubera ariko arasenga muri Yohana arasenga avuga ati data unshimagirishe bwa bwiza nahoranye ndi kumwe nawe. Ubwa kabiri igihe Yesu yari ngaha kwisi novuga nti arekura gukoresha mu mwidegemvyo wiwe ubumana bwose guserura yamye ari Imana yagumye ari Imana ariko ingene yakoresha ivyo afitiye uburenganzira nk'Imana yarabirekuye. Yesu ntiyarekuye ubumana ko ntiyarekuye kuba Imana kuko twateza gucungwa n'Imana muntu ariko yararekuye ivyo ubwo bumana uburenganzira bwose ubwo bumana bumuhereza ubumana bwamuhereza kwiyambura inzitizi yariyo yose ashonje agaca avuga ati ibintu nibigenda ukubunye bigaca biba. Turabona ingene asonza gushikaho Satani aza kumugerageza akavuga ati hindura amabuye ahinduke imikate ariko Yesu ntabikora. Yesu yararushe. Yesu yarisumese ku marimite aho kamere muntu kagera aramanuka kandi ataretse gucika Imana muri kamere. Ibi byose vyerekana ingene Yesu yari umunaziri mu buryo bw'umwihariko. Mugabo kandi yarazutse uba vyagiye uburyo bwa data. Ni Imana ihambaye, ni Imana ikomeye kandi yasubiye muri bwa bwiza bwiwe bwose. Iki ni ikintu gikomeye kitwereka ingene Yesu
aba umunaziri kumara igihe kanaka, yiyegurira igikorwa case mu buryo bw'umwihariko. Mugabo kandi vyakora igikorwa ciwe cyo kumusaraba gituma abakijijwe bose bashirwa ku ruhande ngo bacike ab'Imana. Abantu bose babizera, isezerano rishasha ntirizi ibijanye n'imice ibiri, umuco w'abantu bitwa abatoranijwe gukorera Imana n'uwundi muco w'abantu ari abantu basanzwe. Bibiliya itwereka yuko umuntu wese yizera ari umwami kandi ari umuherezi. Birivuga ngo nuko noneho muri hanga ryera mukoranije kuba abami n'abaherezi. Rero hari urugezo, uwizera wese ari umunaziri. Hari urugezo kanaka uwizera wese ari umunaziri kandi kumara ubuzima bwiwe bwose, kuko aba yiyeguriye gucika uwa Kristo no gutumwa na Kristo igikorwa ciza cose. Mugabo kandi muri buno buzima bwo gucika umunaziri bwamaho, hariho ibintu uwizera ahamagarirwa guheba kandi ari uburenganzira bwiwe. Hari ibintu mu buzima bwa misi yose nk'uwizera uhamagarirwa guheba kandi bwari uburenganzira bwawe. Uwo ari we wese abikoze atangorana. Nubwo wewe uri nk'uwizera uhamagarirwa guheba ku bwa Kristo. Mbega ivyo bintu twese nk'abizera duhamagarirwa guheba kandi ari uburenganzira bwacu n'ivyaha. Kubivuga no kwidondagura amazina sinibaza ko vyofasha muri no mwanya kandi byo twara n'umwanya munini, ariko ndashaka kuvuga ingingo zikomeye canke imigwi ikomeye ivyo bintu birimo. Ubwa mbere, Bibiliya itubwira yuko ikintu cose cositaza mugenzi wacu, kubwirijwe ryo mu mutima rya mwene data, kubw'intege nke zabo turi kumwe, dukwiye kureka ibintu kanaka. Paulo arandika mu Bikorino, arandika mu Baroma, ikintu kijanye no kurya ivyategereje ibigirwamana cari giteye ingorane mu Bukristo bwo mu kinyejana ca mbere, aho avuga ati wewe witwa ko ukomeye mu gakiza, nimba uri inyama zaterekejwe ibigirwamana, naho wewe muri wowe uzi yuko ibigirwamana ataco bivuze, ntuzige ku bwa mwene data wundi agifise ibyo mu mutima rifise intege nke, vyoroshe yuko umutima wiwe utsitazwa no kubona kurarya inyama. Yesu Paulo acavuga ati nuko rero kubwo mwene data wundi, alors hari ibintu nk'uwizera uvuga uti jewe reka mbeho nk'umunaziri, ibi bintu nari ndabifitiye uburenganzira, muga nimba vyose itazundi ibi ndabiretse. Ubwa kabiri, Paulo hari ibintu aheba kuko avuga ati ibi bintu vyobera intambamyi ubutumwa bwiza. Nk'akarero, Paulo ntiyemera yuko ishengero ry'Ikorinto rimutoreza amafaranga ngo rimubesheho. Aravye ishengero ry'Ikorinto n'imyizerere nakahise k'abantu b'Ikorinto n'ingene batahura iyo umuntu aheje gusigura ibintu agahabwa amafaranga, vyaca bibibutsa abanyabwenge batandukanye babagira iki bagendagenda banduza amahera bazana ivyiyumviro bishasha. Paulo vyaratumye avuga ati umviriza, nzovuga ubutumwa ku buntu, naho nemerewe kubeshwaho n'ubutumwa bwiza, mugabo nzobuvuga ku buntu, kugira ngo ntiyagirira ikintu na kimwe kibera intambamye ubutumwa bwiza. Uwizera uwo ari we wese ahaherereye ahamagarirwa kubaho ubuzima butuma n'ibintu kanaka yari afite uburenganzira abona vyobera intambamye ubutumwa bwiza, vyotuma Kristo n'ijambo ryiwe na message y'ubutumwa bwiza itakirwa aho hantu akabihagarika. Turaza abamisiyonari benshi bagize amaheforo bakambara uko batokwambaye, bakarya ivyo batofunguye kugira ngo vy'ukuri ubutumwa bwiza buvugwe aho hantu, bakamanuka bagaheba ivyo bafitiye uburenganzira kugira ngo ubutumwa bwiza buvugwe kandi bwakigwe aho Imana ibatumye. Niyo mpamvu Paulo nyene yandika ati ku Bayuda nigira umuyuda, ku Mugiriki nkigira nk'umugiriki, mbere nacitse vyose kuri bose, haleluya, kubw'ubutumwa bwiza. Iki ni ikintu gikomeye. Ubwa nyuma, ikintu cyose cotukisha ishengero, ikintu cotukisha abana b'Imana, ikintu cotuma izina ry'Imana ritukwa ahantu kanaka, ico kintu urakwiye kugihagarika, naho we mu myizere yawe uba wumva ico kintu ugifitiye uburenganzira. Aho navuze ko ari ku rugezo rusanzwe rw'abizera bari bo bose. Ku ruhande rumwe bahamaga kubaho biyeguriye uhoraho ko bashize ku ruhande igikorwa ca Yesu Kristo, mbwa ku rundi ruhande bashiteza kubaho birinda ikintu cece cose gusha gutsitaza abandi, gusha kubera intambamyi ubutumwa bwiza, gusha gutukisha ishengero n'izina ry'Imana aho aherereye. Ndiko ndarangiza, reka mvuge yuko hariho n'abandi ba Kristo Imana ihamagarira ubuzima bw'ubunaziri mu buryo budasa n'abandi bose. Abo nabo ngenda bavuga ko nigihe Imana iguhamagariye igikorwa kanaka yifuza gukoresha, hanyuma mwemu yera akakurungika akakurongora kubaho un style de vie, ubuzima budasa n'abandi na gatonya ku bw'ico gikorwa kanaka. Birashobora kuzomara igihe kanaka, birashobora kuba ari ibintu vya saison kanaka, birashobora kuba ari phase kanaka,
reka wumvirize mpwemu yera ashaka kubwira ibintu hamagarirwa kubahiriza kumara igihe kanaka bijanye n'uwo muhamagaro urimwo kandi uri kuritaba muri uno mwanya. Hari byinshi cyane umuntu yovuga hano. Hari abantu bahevye kurongora canke kurongorwa, abantu nk'aba Amy Michael, abantu nk'aba Ellen Roosevelt twavuze muri article heruka muri Sabaniere, umudamu w'umwongerezakazi yaje avuga ubutumwa muri Congo akamara imyaka 20 avuye kuri kaminuza ya Cambridge, yiyeguriye kuvura no guforma aba-infirmier ngo bavuge ubutumwa bwiza mu kuvura, ntiyigeze arongorwa. Bibiliya tubwira ingene Paulo atigeze arongora kubw'ubutumwa bwiza. Yesu aravuga mu butumwa bwiza ati hari abantu bagizwe inkone n'abantu, hari n'abandi bigize inkone kubw'ubwami bw'Imana, hari abantu bagirwa inkone n'Imana kubw'ubwami bw'Imana kubw'igikorwa cayo, hari abantu bigira inkone bagafata ingingo yo kuvuga ati je sinzorongora canke kino kintu sinzogikora kumara igihe kanaka, canke ndahagaritse kano kazi kumara igihe kanaka kubw'igikorwa kanaka Imana iri kwirambwira muri uno mwanya unona. Ingwani ikunda guhaba nuko abantu nk'abo hari igihe ubwa mbere bashobora kwitega ko abantu bose baca babaho gutyo, ubwa kabiri bagakengera abatabayeho gutyo nk'aho umenga abakozi b'Imana mu buryo bwuzuye, ubwa gatatu ntibamenye ko ivyo Imana ishobora kubibasaba kumara igihe kanaka atari ubuzima bwabo bwose. Ubwa nyuma abantu bashobora kwihenda bakakira n'amajwi atari mpwemu yera, bagatangura kwikorera umutwaro w'ibintu kanaka Imana itari kirabikoreza muri uwo mwanya. Izo ntambamye zose turakwiye kuzirinda, ariko ukuri kugumaho yuko hari abantu Imana ishobora kubuza ibintu kanaka kumara igihe kanaka kugikorwa kanaka iriko irabahamagara. Nizere ko ino nkuru ijanye n'abanaziri twakuye mu guharura igice 6 yabafashije. Imana ikomeza imitima yanyu muri Kristo Yesu. Amen. Turi umuryango w'imwemu wunzwe n'isezerano kugira ngo twifuze kandi dukurikirane kunengeserezwa n'Imana mu butatu kubw'impinduka irama, kubw'icubahiro c'Imana arico munezero wacu muri Kristo Yesu.